ndabaramukije mwese ku bakunzi ba Eric Burundi TV aho muherereye hose mu gihugu cy'u Burundi. Ndakubwira ati fata ukande subscribe niba utarakanda subscribe kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu byose bica kuri Eric Burundi TV. Hama n'umunsi twagendeye kuri Wireri cyane ku mashine isanzwe ihingura amamesa cyangwa amavuta y'amamesa, amavuta y'ibigazi. Tuwaza kuhigira byinshi, tuwaza gutahura byinshi. Icyo ndagusabye ni wowe kunkurikirana kuva ku ntango y'ikiganiro gushika aho ikiganiro gihereza. Tuwaza kuyaga n'umwe mu basanzwe bari muri bakora kano kazi. Ndayuka ubwa mbere kera je nk'ico ubwenge nakunze kubona hari mashine bakoresha gusunika bazungurutsa kugira bahingure amavuta amamesa, ariko gushika no masaha asigare mashine zigezweho. Rero muri bimwe cyo kwazana n'umunsi tuwaza kwigira hamwe icyo muri ivyo nakubwiye, tuwaza kuvigira hamwe muraza gutahura byinshi. Icyo ndagusavye rero ni wowe kunkurikirana kuva ku ntango gushika ku mpera. Nje Simba from Sid aka Bin Laden Sharpshooter behind the camera, say my cameraman like from Poise. Icyo ndagusavye rero ugumana nanje intambuko ku ntambuko. Beautiful people, turabandanje nyene kubera nababwiye ati tuwaza kuzana umwe mu basanzwe bakorera hano kuri Wireri batwiganire byinshi, dukomeze gutahura ingene amamesa amavuta yo mu bigazi arondegwa. Yambu umuntu wanje yambu mutama n'impore n'impore hama tunezerewe gushika hano, turanze ukuntu mwatwakiye, ariko muca tuzana tuje kumenya ingene amavuta y'ibigazi cyangwa amamesa ukuntu arondegwa. Mbere ugerageje kuraba buno buryo muswe mukoresha ubona buryo bwa kera nubwo bworoshe. Reka buryo bwa kera bwaratuvuna ko twege nk'uye Imana iheza gihe turashaka nk'ibipanga 30 canke 40. Ezo bipande rero 40 rero kugira ngo uzone wazihejeje uzikwegesha amaboko ukuboko kwarabyimba aho navuga tego ngubu uye haraje uburyo bushasha bwo Imana dufashije mutama rero karagura Wireri aguze biraragura Wireri zibiri nimwe yo kumena imisi amakera naho imisi twayimenesha amaboko imisi yara amaboko ya ibuye jahura n'irindi mugo no munsi ni mashini minota 2 bazitanu ziba ziheze cyo twabishimire maravema ama ikibazo cy'amavuta bambajije amavuta ava kure amavuta ni nk'amaraso twe niko tuyafata kandi kwa amavuta yaronke urashaka kuja kuzana ibigazi ukabikota ukaja kubicisha ukabisha muri kaja kazubona hariya kaja kazu rero katubikira ibigazi neza kwa amavuta ntamere nabi ntabore ego ara nk'aba barudanga ntabura ko bashirako ibisarasara ibigazigazi kugira amazi ntinjira indani ego hama tuvuye ejo twako turakubita rero turabikubita bikavamo niyo mpamvu ubona biga biri hajya bijya bisarasara hama rero atwara ariko tuko turakora. Okay, kuri zo pipa 30 ushobora kuba mukoresha abakozi bangana gute kugira ngo bashobore kubafasha kugira ibikorwa biranguruke neza? Okay, nka jewe twege muhira zibacu twenyene atwafise nkakozi bashika nka 18. Abakozi 18 bakoze ku vejo nuno munsi kandi turabagaburira saa sita gusa ijoro asamenye yaje ijoro bashamugabo saa sita barafungura n'umushahara bakabura ya vraiment ko aratekana namwe kugira mufungure tuva nadufunguye ego hama bose ntubona abo 18 bose bahembwa imisi 2 ego kandi batekana tuvuta two kurya n'amavuta baragenda batwaye ayo bateka bakoresha 18 aho twegere bo muhira tutarimo nkaje simpembwa ego nkagera wa papa n'umugore wanje ntahembwa twafisa na bene wacu ngaho umwe umuryango dutunze ni myinshi kigazi rero no gishira nko mu bintu bisomba n'ikawa. Harabavuga yuko cyane ku bigazi hari ababirangura hakabaho n'ababica mu matongo yabo. Kuri mwebwe muragura canke mu bica mu itongo giwacu? Twege tubica mu itongo mu matongo yiwacu hara mu itongo ni mu matongo yiwacu. Ego abavuga ko mu kenshi yakunda kwibonekeza ubusuma mu bigazi bigacibwa bigatwagwa kudandaza. Muramaze guhura n'ico kibazo cyo kwibwa? Twebwe turabe n'ico kibazo cyo kwibwa ibigazi bitari bike. Ego tuja ku mutumba ugasanga umuntu yagiye kugica ikigazi akagenda kukidandaza ku munzane. Rero abatwicira amatongo bajya bagura ibigazi ku minzane burya umuntu akize nk'abazi yakivanye. Nkanje ndagufatiyeyo rero kukigazi none kigazi cubone ico oye mu mwaka ugica kabiri. Rero haciye haza umuntu akakura agica rimwe ubwo ko buhomvye cyane.
Okay, tuganire kuri iki tugenda kurangiza ko nabona muri mu kazi muce musubira mu kazi. Ya ugaragaje kuraba niyahe akarusho ku bwawe ubona kuva ugitanguye kano kazi umaze kuronka mu buzima mu mibereho yawe? Je mu mibereho yanje nkaje kuva mbaho basi ivuka giwanje navuke mu Kigazi, navuke mu Kigazi n'ubu ndacakirimo nagikuriyemwo. Rero ivyanje byose mfise sinobwa ngo nagiye ngo kuke ngo mu makomisiyoneri ngo eka Ikigazi n'umusi. Okay, kuri ibi nyene tukiri hano nyene muri uno mwuga musanzwe mukora, mbe hoho abafundi abasanzwe bakoresha imashini nimwe mu kibikoreshereza canke hari umufundi asanzwe abijeje? Okay, nka jewe nihereye ko ndazikora nkugira nkazikoresha. Uri n'umufundi wo kuzikora? Yego, nkugira nkazikoresha kandi gushikira abakiriya yo umukozi atawuriho. Mwose uvuga ngo ndabikora oya, kuko ntawo bimariramo vyose. Uye abana bararira, uri ari hariya nawe, uri ari hariya niwe nagira nte akazi kari gukanya gusa kanyira abakiriya no kuduza amazi hariya hepfo. Mugiye agwaye rero cangira nte utumwakira ati okay. Amamesa amaze kuva ngaha kenshi akunze kuja hehe? Twebwe amamesa yiwacu aja aho bita Gitega. Ana uva ngaho ukaja Gitega ukavuga ati ni amavuta ava ku Mutama kabika n'umwana arakwereka ko amavuta meza gose. Akarusho ko amavuta yanyu mukora n'andi mavuta ko baraka? Twebwe amavuta yiwacu kimwe turabika ahantu hameze neza, ntacafura, n'amavuta bameze neza. N'amavuta y'Inyanza abanyagitega barayakunda. Agakora ubusavonoro yugaye se benshi bagitwarayo. Yego. Okay, reka tubashimire ku mwanya mushoboye kuduha. Tuzogaruka undi munsi tuze turayingene mukubita hama abantu babandaye bahigira byinshi. Murakoze cyane mutama. Murakoze mutama namwe.